tumenyereye duhura nk'uku ku munsi mukuru w'abakozi tariki 1 benshi rero nk'abenegihugu bakamabaza bati ni uwo munsi wonyene mugabo mwese muribuka yuko mu mwaka tariki 1 y'ukwezi kwa gatanu uwo munsi mpuzamakungu w'abakozi wahimbarijwe mu ntara ya Muyinga. Nyir'icyubahiro mukuru wacu Burundi yari yasabye yuko twoza kandi turahura tuganira twongera twerekana ibyo dukora ingene akazi kariko karaboneka na cane cane dufatiye kugwaruka. Uno munsi rero nakajya keza nk'uko mugenzanje wa EB yabivuze kuko hanahana ivyiyumviro turabe aho duteje intambwe mu vyerekeye gutanga akazi. Iyo tuvuze rero akazi benshi bari bazi yuko umushikiranganji w'abakozi n'akazi araba fonctionnaire. Uno munsi rero nakajyo keza kugira ngo twebwe watewe iteka ngo arongore ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi nabo dukorana bari hano tubereke ikindi gisata mu byo leta tujeje no gutanga ubuzi, gukorana n'amashirahamwe ariko aratanga ubuzi. Dushitse ku ruhande fonction publique hariho emploi, cyo gituma nyakubahwa uno munsi twateguye ikitwise salon de l'emploi. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane, ni nacyo gisata gikomeye mu bushikiranganji kuko kw'isi yose akazi niyo soko y'iterambere. Abo igisata kimwe tujejwe ca fonction publique hajya tuwe turabakozi b'abenegihugu, turabatunganiriza mu vyerekeye amategeko, vyerekeye ubuserukizi mu biro bitandukanye. Mugihe dushize ko travail et emploi ikintu gikomeye cyane, biraba umukozi uwo ari we wese duhereye ku mwirimizi, urya mukozi muto muto atanga ikori ya n'umukozi ahambaye, ni umukozi wa leta nawe nyene. No munsi rero nakajyo keza ko guhanahana ivyiyumviro, kurabira hamwe ngaha hagati mu gihugu ingene ubuzi buriko buraboneka, dufatiye cyambere ku migambi myiza ya leta vye leta nkozi. Murazi yuko hariho umugambi w'igihugu bita paeje uri ku kivi. Ikindi naco twatumiye ayandi mashirahamwe na cane cane yo gwaruka ariko aratanga ubuzi biciye mu gutanga inyigisho, bagatanga novuga inyigisho za none kugira ngo ugwaruka wahejeje amashure ushobore kuronka akazi, eka mbere ushobore no kwitangira akazi gonyene. Ico nico dukoranije uno munsi. Turashima rero aho Burundi buteye iyo ntambwe nziza yo kugwiza akazi, biciye mu kugwiza akazi na cane cane kubikorera utwabo niho iterambere tuzoshobora kurishikako, iterambere rirama. Ubushikiranganji na twebwe twicaye tubicishije mu kigo OBM, Office Burundais de l'Emploi et de la Main-d'œuvre, hariho imigambi myinshi twashoboye guhinyanyura, mugabo twongera turashirako akabirya ku buryo leta yari yaduhaye muri uwo mwaka turangije w'akazi. Twarashoboye gukorana n'umuhinga aho
hariho amashyirahamwe yo gwaruka mu ntara 10 yahawe inyigisho, hanyuma izo nyigisho ziheze barashobora kwitorera imigambi mito mito bokora, hanyuma bashimye korora inkoko. Twaciye rero tubaha uburyo kwiyubakira aho bazozitungira, hanyuma turashobora gutegekanya imiswi igera ku 1000 uza kudufasha kubashikiriza. Dushimira na ba mustanteri b'amakomine twakoranye basanzwe bari hano, n'ayo mashyirahamwe yo gwaruka kuko ngene twakoranye neza. No munsi rero washatse yuko imvugo ijana n'ingiro, inyuma y'inyigisho haca haba n'ibikorwa. Ivyo turabishima kandi yuko ko na bije yamaze gutanga ingurane zitari nke. Payeje inyigisho yazitanze, mugize iminsi mubona mbonesha kure aho bariko baratora imigwi y'ugwaruka bazoshikiriza ya ngurane itagira ko inyungu yibanze, kugira ngo ubwo gwaruka rushoboye gukoresha neza ayo mahera ruce rushikira bije, aho naho nyene ibaronsa ingurane bagatanga inyungu ntoya. Ivyo rero ikintu gishimishije, kandi mu minsi tumaze tuganira no gwaruka twarabonye yuko ariko barahindura ingendo, aho ugwaruka rutagiheza amashure ngo rwicare rurindire kuja gukora akazi k'ubufonksiyoneri, akazi ko mu biro. Ugwaruka ruratanga akazi, rurirondera akazi rukongera rugatanga akazi. Iyo niyo ngendo nziza izotuma dushika kwihangiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere twita PND, kandi niho tuzoshitsa ca ciyumviro ngenderwako ca nyir'icubahiro mu gihugu cacu Burundi avuga ati umufuko wose uronke amafaranga n'umunwa uronke ico gufungura.